Nakanyamuneza kadasanzwe gusubira guhura namwe nshuti namwe bagenzi muri kumukurikira imbonesha kure yanyu ya BTV Burundi. Sangwa ikaze mu mwanya mwiza gukurikirana amakuru mu Kirundi avugwa kuri wa 21 Gitugutu mu mwaka wa 2024. Hatangimana Patrick nije ngenda abashikirize akaba agizwe n'ingingo nkuru uzikurikira. Kuri uyu wa mbere ikerekerezo rya 21 Gitugutu mu mwaka wa 2024 niho hahimbajwe isabukuru igira 31 yo kwibuka igandagurwa ry'uwari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye, incungu ya demokrasi. Mu nkuka ya misa yaherejwe muri Cathedrale Regina Mundi, Patiri Fupi Felix yasavye abarundi kudashira umutima ku vy'isi barondereriho ivy'ijuru. Naho mu gihe haize imisi 3 atamazi meza ya Regideso arangwa mu makaritiye yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura biturutse ku ikoroka ry'inkingi yari ifashe umuringoti utwara amazi mwako karere. Dr. Engineer Lieutenant Colonel Jean Albert Manigomba arahumuriza abenegihugu ko ibikorwa byo kuhasanura bigeze ku ntambwe ishimishije. Ayo nayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze mu idonido ry'aya makuru. Kuri wa mbere igenekerezo rya 21 Gitugutu mwaka wa 2024 niho hahimbajwe isabukuru igira 31 yo kwibuka igandagurwa ry'uwari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Melchior Ndadaye, incungu ya demokrasi. Mu nkuka ya misa yahimbarijwe kuri Cathedrale Regina Mundi, Patiri Felix Fupi yasavye abarundi kudashira umutima ku vy'isi bakarondera ariho ivy'ijuru. Ni nkuru ya mugenzi wacu Keza Era Gloria. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 24 Gitugutu umwaka wa 2024 hahimbajwe ibirori byo kwibuka wahoze ari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye amaze imyaka 31 yitavye Imana. Ivyo birori bikaba byatangujwe n'imisa yo kwibuka Melchior Ndadaye na bagenzi we bitavye Imana kuri iyo tariki. Patiri mukuru wa Cathedrale Regina Mundi Felix Fupi yibukije abakristo kureka gushira cane umutima ku matungo y'isi bigatuma wibagira Imana na bene wanyu. Imana n'umutunzi ngo n'umutunzi mu kigongwe, umutunzi w'ikigongwe. Imana itugirira imbabazi kandi igikorwa gikuru yerekanye mu kutugirira imbabazi nukuduhereza mbere handitse ngo ikaduhebera umwana wayo Yezu Kristo. Ntiyatinye kumutanga kubw'urukundo ifitiye umuntu. Umutunzi nyabutunzi burya tuburabira ku Mana ingene Imana yigenza. Ntiyatinye gutanga umwana wayo w'ikinege, kandi ubuzima yarabuduhaye, yaturemye itanga ubuzima. Nidushira umwizero wacu mu bwenge dufise, mu byo twimbuye, turabwirizwa kubikora, ariko dushira ukwemera kwacu mu Mana. Melchior Ndadaye turiko turibuka uyu munsi nuko hariho ikintu tuvuga tuti hariho ikintu yadusigiye, hariho ikintu yakoze. Itunga yari afise, ingabirano yari afise, nuko tuvuga tuti turabona neza yuko yagomvye kuyisabikanya n'abandi kugira ngo ayikoreshe ku neza y'igihugu cyose. Igize Imana ishaka kandi hezagira byama ritungisha abandi. Mbere muri iryo tunga nivyo Imana yatweretse yoyo Paulo Mweranda yatubwiye ngo ifise itunga rinini si Imana yiyugaranye, ni Imana idusangiza ubuzima bwayo ikabutanga itiziganya ataco yisigariza. Niko n'umutunzi nyawe asangira n'abandi kandi akamenya ko itunga rikuru ari abantu. Ivyo birori vyarangijwe no gushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa y'uwahoze arongoye igihugu Melchior Ndadaye na bagenzi we, bikaba vyari vyitabiriwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutamukanyi wiwe n'izindi ndongozi zo mu bisata bitandukanye hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo. Turabandanya amakuru twabateguriye mu gisata c'amasoko ntanga nguvu, aho ikena ry'umuyaga nkuba ukwiye
ari kimwe mu bisubiza inyuma iterambere, ariko leta y'u Burundi ikaba iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo ico kibazo gitorega umuti. Ivyo bigasigurwa na Ibrahim Uwizeye, umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu. Ningura mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Umuyagankuba ni kimwe mu nkingi z'iterambere ryihuse. Ni muri iyo ntumbero hari hatunganijwe kuri wa 15 na 16 uruganda rwo kurabira hamwe ingene igisata c'amasoko ntanganguvu yihuse energie renouvelable muri mu Gifaransa cokomezwa. Hawasi Siwage aserukira banki y'isi yose mu Burundi yamenyesheje ko ibura ry'umuyagankuba rikiri intambamyi ku iterambere ry'igihugu. Nous allons poursuivre les échanges pour renforcer le chantier des réformes afin d'enlever certains défis qui nécessitent une attention particulière pour avancer avec notre agenda d'accès universel. En effet, les réformes prioritaires à mettre en œuvre rapidement pour l'objectif d'accès universel puisse être atteint sont entre autres le renforcement de l'autorité de régulation des secteurs de l'eau potable et de l'énergie pour un développement durable et transparent du secteur de l'énergie. Deuxièmement, la poursuite des mesures visant l'amélioration et l'efficacité opérationnelle et financière de la régie des eaux. Troisièmement, la révision des tarifs d'électricité pour mieux refléter les coûts et permettre de financer des investissements pérennes dans le secteur. Enfin, la création des conditions pour promouvoir l'intégration régionale qui permettra d'importer plus d'électricité. En effet, le déficit d'accès à l'énergie reste un obstacle majeur pour le développement socio-économique du Burundi et pour permettre aux structures de base de fonctionner, pour développer les activités productives et pour améliorer les conditions de vie de la population. À ce jour, l'accès à l'énergie reste relativement faible, mais avec des efforts conjugués, nous pouvons accélérer le rythme. Mushkiranganji ajejwe amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye yarateye iteka ivyo bikorwa, yavuze ko leta y'u Burundi izokora ibishoboka vyose kuko ico gisata gitera imbere. Le besoin en énergie électrique ikibazo cy'ikena ry'umuyagankuba mu Burundi kirakibonekeza. Nico gituma leta y'u Burundi izokora ibishoboka byose kugira umuyagankuba wiyongere. Imiryango yose iri mu gihugu izoronke umuyagankuba. Kugira ico gikorwa gishoboke, la participation du secteur privé dans le développement des énergies renouvelables au Burundi est incontournable. Biruko mu gihe ibice hafi 12% by'abarundi aribo bafise umuyagankuba, ibice 4% by'abari hagati mu gihugu n'ibice 65% by'abari mu gisagara. Mu gihe intumbero ya leta ari uko gushika mu mwaka wa 2030 ibice 70% by'abarundi bafise umuyagankuba n'ibice 100% mu mwaka wa 2040. Nkuko twari twabivuze mu ngingo nkuru z'aya makuru, mu gihe aheze imisi 3 atamazi meza ya Régie des Eaux arangwa mu makaritiyo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura biturutse ku ikoroka ry'inkingi yarifashe umuringoti utwara amazi mwako karere. Dr Ingenieur Lieutenant Colonel Jean Albert Manigomba arongoye Régie des Eaux arahumuriza abenegihugu ko ibikorwa byo kuhasanura bigeze ku ntambwe ishimishije. Nitubikurikire. Isiduka ry'inkombe z'uruzi Ntahangwa ku kiraro kiri kwibarabara ryitiriwe Peuple Murundi hafi yo kwisoko ya Kotebu ryatumye inkingi yarifashe umuringoti munini w'icuma utwara amazi meza ya Régie des Eaux ikoroka ica ihitana akuma bita ventouse mu byo gafasha harimo gusohora impemu ziba ziri mu muringoti kugira amazi ashobore gutembera. Ivyaciye bituma abenegihugu mu makaritiye iyo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura badasubira kuronka amazi nkuko bisigurwa na Dr Ingenieur Lieutenant Colonel Jean Albert Manigomba, umuyobozi mukuru wa Régie des Eaux. Izo nkingi zatumaziye gihagarara neza, ndo zatumye yitwe ikimera nk'iyivoba, murabona ko yavovye ubu ntitwashobora kwishiramo amazi atari uko twabanje gusubira kurondera inkingi zifata. Ubu rero twaciye dukuramo amazi yose, ivyo bituma amakaritiye yo muri Noro ata amazi afise kuko tujizemo amazi mu kimeze gutya yoca isaduka. Ubu rero twakoresha ibishoboka byose kugira ngo turondere ubuhinga bwo kuba turarondera inkingi zifata yitwiyo. Turizeye ko dukora ibishoboka byose uyu munsi uje guhera bishobotse, mugabo birashobora kugorana ugasanga duhejeje, mugabo turizeye ko twakora ibishoboka byose tugerageze turabe yuko turafata umutwiyo hanyuma tuje tubandanya ubuhinga rero bukomeye bwo gukingira neza
iyi twiyo kuko murabona ko ifite akamaro kanini cyane abenegihugu. Uyo aramutswa Regideso arahumuriza abenegihugu bo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura basanzwe baronswa amazi n'uwo muringoti ko ibikorwa vyo gusanura inkingi y'uwo muringoti bigeze ku ntambwe ishimishije hambavu y'iyindi migambi yibanze iriko irarangurwa mu ntumbero yo gusahiriza. Hariho ibyo twabaye turakora dukoresha ubundi buhinga nk'abantu baba mu makarita amaja ngaha hepfo za Ngagara hepfo na za Mutakura abo turizera mu kanya mazi araza gushikayo ariko twazungurutse turizera yuko abaza kuronka hanyuma abo makarita yari hejuru ni kuvuga za Kamenge za Mutangano za Gihosha niho tutizeye ko amazi afashikayo ubunyene mugabo tuko turakoresha byo turabe ko iyi twiyo ngaha omwe no mwijoro dukore turabe ko tworatwisuzemo amazi mugabo rero kwera cy'imisi myinshi atamazi ariko arajayo naho tuza kubishobora twekishamo amazi kugira ngo abene gihugu babone basubiye uko byari bisanzwe bimeze mu minsi iheze bizotwara iminsi itari mikeya kuko iyi twiyo urabona ko ari nini cyane kugira equilibre isubire kuba bizotwara mu minsi myinshi mugabo ndizeza neza ko turatwakora ijoro ryose no munsi amazi twasubire muri ino twiyo hanyuma buke la situation izobe iraba normale buke. Ibice 95% kw'ijana vy'amazi meza yose ya Regideso akoreshwa n'abenegihugu bo mu gisagara ca Bujumbura ava mu kiyaga Tanganyika. Uyo muringoti ukaba ari umwe mu yikwiragiza ayo mazi wo ukayatwara ahatari hake mu makaritiye agize komine Ntahangwa. Chuti namwe bagenzi muri ko maradukurikira reka tubandaniriza no makuru twabateguriye mu gisata c'inkino aho muri basketball umugwi w'urunani waraye urangije inkino za Road to Ball zariko zibera mu gihugu ca Tanzania udatsinzwe urukino na rumwe. Nayo mu makungu umugwi wa FC Barcelona waraye utawukanye intsinzi aho watana mu mitwe na Sevilla. FC Barcelona ukazohura na Bayern ku munsi wa gatatu w'indwi. Idonido n'amakuru y'inkino na Jules Verne Nakimana. Umugwi w'urunani wamaze gushika mu gihugu c'u Burundi nyuma yo kurangiza inkino za Road to Ball zariko zibera mu gihugu ca Tanzania batsinze zose kwari zine mwitsinda barimo rigizwe n'imigwi ya GKT yo mu gihugu ca Tanzania, Bovaru yo mu gihugu ca Seychelles, Nairobi City Famba yo mu gihugu ca Kenya na CNBC yo mu gihugu ca Madagascar. Uretse urukino rumwe batsinze bigoranye 89 kuri 88 umugwi wa Nairobi City Thunder. Izindi nkino zose umugwi w'urunani wazitsinze worohewe cyane kuko barangije basumye indi migwi bari kumwe amanota menshi. Umugwi w'urunani zocubandanya mu nkino za Elite 16 zizaba kugenekerezo rya 12 mu nyonyo 2024. Umupira w'amaguru gihugu ca Tanzania nico cyari gitahukanye igikombe mu nkino za Sekafa z'abatarenze imyaka 20 zariko zibera muri ico gihugu nyene nyuma yo gutsinda igihugu ca Kenya ibitsindo 2 kuri kimwe. Nayo Uburundi kaba bwatsinzwe n'igihugu cy'u Buganda ibitsindo 3 kuri kimwe mu nkino zo kurondera ikibanza ca gatatu. Mu nkino zitanu zose umugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba batarenze imyaka 20 bakinye batsinzwe mu ibitsindo 13 batsinda ibitsindo 6. Mu makungu inyuma yo kumara imisi igera ku 348 ataboneka mu kibuga bivuye ku kibazo c'imvune, umukinyi Pablo Gavi w'umugwi wa FC Barcelona yarasubiye kugaruka mu rukino umugwi wa FC Barcelona wariko utsindamo umugwi wa FC Sevilla ibitsindo 5 kuri kimwe. Robert Lewandowski atsindamo ibitsindo 2. Gushika ubu niwe musatirizi wa mbere afite ibitsindo byinshi ku mugabane wa Buraya ko afite ibigera kuri 14 agakurikirwa na Harry Kane afite ibitsindo 13 nasanzwe akinira umugwi wa Bayern Munich nawe yatsinze ibitsindo 3 mu rukino bariko barakina n'umugwi wa Stuttgart bawutsinda ibitsindo 4 ku busa. Abasatirizi bafite ibitsindo byinshi kurusha abandi bazohira mu rukino rwa Champions League kuri no wa gatatu ruzohuza umugwi wa FC Barcelona n'umugwi wa Bayern Munich. Umira zinongwe kandi umugwi wa FC Barcelona urafite n'urundi rukino rutoroshe kwa El Clasico ruzobahuza n'umugwi wa Real Madrid kugenekerezo rya 26 uzobera Santiago Bernabeu. Real Madrid nayo nyuma yo gutsinda umugwi wa Celta Vigo ibitsindo 2 kuri kimwe irafise urukino rutoroshe ruzobahuza n'umugwi wa Borussia Dortmund kuri uno wa kabiri mu nkino za UEFA Champions League. Mu Bwongereza umugwi wa Liverpool waraye utsinze umugwi wa Chelsea ibitsindo 2 kuri kimwe. Umugwi wa Arsenal utsindwa n'umugwi wa Bournemouth ibitsindo 2 ku busa. Inyuma yo guhabwa ikarita itukura mu gice cya mbere cy'urukino umugwi wa Manchester United nawo waraye utsinze umugwi wa Brentford ibitsindo 2 kuri kimwe.
gushika ubu umugwi wa Liverpool niwe uza kwisonga ugakurikirwa n'umugwi wa Manchester City, Arsenal ikaza mu kibanza ca gatatu n'umugwi wa Aston Villa ukaza mu kibanza ca kane. Gushika ku ndwi y'umunani imigwi nka Crystal Palace, Southampton, Wolverhampton Wanderers na Ipswich ikaba itaratsinda urukino na rumwe. Nshuti namwe bagenzi muriko muradukurikirana, imbere yuko turangiza no makuru twabateguriye, mudukundire tubanze turaba makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihugu ca Kenya akazi ko kurondera abantu batamenya irengero ryabo, inyuma y'uko ca Israel naho abaninsinzi baragize imyiyerekano mu mabarabara yo mu gisagara ca Tel Aviv basaba umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu gushirako umukono ku masezerano yo kurekuza abanya-Israel bagizwe imbohe muri Gaza. Abavyeyi bo muri abo bagizwe imbohe batangaje ko igihe cyo kumvikana kuri ayo masezerano catevye. Ivyasabwa ubwa mbere kwari kurekura abakenyezi n'abana bafashwe n'umugwi wa Hamas, akaca harekurwa abakenyezi b'abanye-Palestina bafungiye muri Israeli nubwo igihugu ca Israeli kitemeye ayo masezerano. Abantu barenga 100 nibo baharugwa bagizwe imbohe muri Gaza, muri bo 30 barahasize ubuzima nkuko Israeli ibitangaza. Nino ngaha tugarukirije ano makuru twari twabateguriye avugwa kuri wa 21 Gitugu cy'umwaka wa 2024. Reka nshimire bagenzanje mu ruganda rwo kumenyesha makuru bashoboye gukora ibishoboka byose kugira ngo ano makuru ashobore kuboneka kandi akabaho atankomanzi. Reka nongere nshimire nshuti namwe bagenzi mwashoboye kuyakurikirana gushika aha. Hatangimana Patrick nije nariko ndabashikiriza, nimugira muba mubahwe na Gahwane.